amahoro cyane. Amahoro. Uno munsi twifuje kubabaza utubazo dushika nka tutatu ku bijyanye na gospel music mu Burundi. Twari muri no seminaire twumviriza icyo muyagisha abaririmbyi bagenzi banyu, no kuvuga tubafata nk'inararibonye mu muziki wa gospel w'u Burundi. Nari nifuza kukubaza ibintu bishika nka bitatu. Mbega uri kuraraba umuziki w'u Burundi ubona gute? Ko jewe ku bwanjye mbona nko kumenga hariho ababikunda, hariho abaririmbyi babikunda ariko atari impano zabo, abandi nabo ugasanga umengo no guharanira ubustare. Mbega ibyo nk'inararibonye mu muziki wa gospel w'u Burundi ubivuga kwiki? Ivyo nibaza ko ata mwanya twobitako cyane kubera ko birabaho. Iyo umuntu akiri muto aba ataritora, ataramenya neza icyo arindiriwe, kuba abikunda atari ingabire ni question y'umwanya, kuko ubuntu bw'Imana buramuherekeza gushika atoye ingabire yiwe iyo ariyo. Ibyo aba ariko aragerageza rero kubera kubikunda gusa, ubwo buntu bw'Imana buramuherekeza gushika aheze atore ibijanye n'ingabire yiwe, abikore neza, hanyuma abitangire ikiguzi bisaba, hanyuma bigire umwimbu kubo Imana yamutumyeko no kuri we. Rero ibyo birabaho, ni mu rugendo rw'umuhamagaro, mu rugendo rwo gukura mu myaka, mu bumenyi no mu muhamagaro. Bene ayo makosa arabaho, ariko kandi Imana irasuka ubuntu buherekeza umuntu mwene uwo gushika amenye yitoye icyahamagariye. Ego, murakoze cyane. Reka nkubaza kandi kabaza imbere ko turangiza. Mbega ugerageje kuraba umuziki wa gospel mu Burundi, abaririmbyi bariko barukubu canke abamaze iminsi babikora, bokora iki kugira ngo indirimbo basohora zigira akanovera nk'indirimbo zawe canke indirimbo z'abandi ba kera? Ushobora kumviriza n'ubu ugasanga indirimbo ifise akanovera itigera uko twavyize. Umuntu wese twabonye ko amurikirwa n'Imana, ni ukuvuga ngo icivugo cari itara ry'umuririmbyi. Canke ni gute umuririmbyi atari uwo ari we wese, umuririmbyi yavutse ubwa kabiri yomurikira igihugu akamurikira n'amahanga, iryo tara rikabandanya ryaka, nk'uko twabibonye mu gitabo ca Yesaya igice ca 60 umurongo wa mbere gushika ku wa gatatu. Nuko kwitwa itara bidatangurira canke tutabironderera mu bikorwa dukora. Ubwo iyo ni etape ya kabiri, ariko umuntu agirwa itara kubera ko yakiriye Yesu akamubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Ni ukuvuga ngo aba yimuriwe mu bwami bw'umuco akuwe mu bwami bw'umwiza. Muri ubwo rugendo n'ubwo buzima, Imana ibimuhinduye itara, ibimuhinduye umuco. Hanyuma ijambo ry'Imana rikavuga ngo bene iryo tara, bene uwo muco nukwiye kubikwako, nukwiye gupfukwa, nta muntu akwiye kwemera ko uwo muco upfukwa canke uzimwa. Nuko rero indirimbo zacu cyangwa ibikorwa byose dukora kubw'ishengero, dukora kubw'igihugu cyangwa dukora kubw'imiryango, akanovera kabyo kava muri uko kumurikirwa n'Imana. No kuvuga ngo kuba inspiré. Kuba inspiré twabonye ko umuntu wese akwiye kuba munsi y'uburongozi bw'Imana, akarongorwa ibyo akora byose, inguvu n'ako kanovera kakaba mu migenderane n'ubucuti ahabwa akura ku birenge bya Kristo. Utunovera rero turondera cyangwa akanovera turondera naho kava, na iryo banga riri ngaho. Naho rero twandukizwa indirimbo wanditse
cyangwa ubutumwa uri kuravuga cyangwa message cyangwa ibyo uri urakora muri aspect artistique yose murabona ko ni ibintu byagutse biheza bigatanga akanovera bigafasha abo Imana igutumyeko. Rero iryo niryo banga umuririmbyi wese cyangwa umuntu akorera Imana wese adakwiye guca ku ruhande kugira ngo bikunde tugume turamatara yaka, twakire igihugu cyacu kandi n'amahanga aze arabe ivy'Imana iri kwirakora muri iki gihugu cyacu. Ego murakoze cyane ku kiganiro mudahaye kubahwa Apotre Habonimana Apollinaire. Namwe murakoze ndabashimira.